minsi ya vuba ishirahamwe ririfuza gushikiriza umugambi wa mbere watowe mu yindi myinshi tukaja ku kivi duherereye mu ntara n'amakomine twavuze aho hejuru. Sinorangiza iri jambo ntashimiwe ivy'imvamutima mwebwe mwese baheze amabanga yanyu mu kwitaho buno butumire bw'ibi birori. Gikora ayo majambo nyene ntangarije kw'icese kwishira hamwe FDPDH Mutabazi kuva uyu munsi ryuguruye igikorwa ryaryo mu gihugu c'u Burundi ko kingana. Murakoze. Ni Fabiano Bakijyanino umukuru w'ishirahamwe FDPDH Mutabazi, ishirahamwe riharanira iterambere n'agateka kazina muntu. Aha rikaba ryari ryuguruye ku mugaragaro ko rigiye gutanguza ibikorwa vyaryo. Muri urwo rubanza rwari rwatumiyemwo abanyacubahiro batari bake, ambere tukaba twovuga umukuru wa CNDH, baburamatari, abahanuzi baburamatari, abaserukiye ishirahamwe Parseme n'abandi benshi batandukanye. Fabiano Bakijyanino akaba rero hashikiriza ko bibabaje cyane kubona hari abanyororo baguma bafunzwe kandi barejejwe, hakaba mbere hari n'abandi baguma bafunzwe mu gihe baba barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Hari n'ibindi rero bitari bike yashikirije, reka tumwumvirize. Nuno munsi hariho ingingo zafashwe kuva kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza, abo yasize arekuye avuze ngene barekugwa batararekugwa. Hariho n'izindi mengo zibiri n'abatari imwe yacure ku mukuru w'igihugu uno munsi. Aho bipfira rero mu bacamanza na procureur ntibyumvikana na gatoya. Ngivyo byo ntazokwihanganira kuba nk'umuntu yamaze umunyororo aguma mu munyororo, umva ari ibintu bisanzwe. Kuba nk'umuntu yejejwe ntatahe, kuba nk'umuntu yaronse igihugu cy'umukuru w'igihugu kandi ari umucamanza mukuru, mbega umucamanza yomwitambika imbere, umuprokireri yomwitambika imbere, ntare kuri uwo muntu niyo bari umuntu bwoko. Nico gituma turondera gukorana n'amaprison kugira ngo abantu tubamenye, tubashire ku rutonde, tuvuge tuti yamara iha abantu iminsi bamaze, yamara iha abantu iminsi bamaze. Ivyo ari byo byose tuvuga twerekana barake kanaka niyo yaguje niyo yaze kuri umuntu barake kanaka. Turazi ko hariho n'abandi baca mu mbavu bataboneka, bavuga ngo naka ntaveyo, ugasanga procureur abifasha uko nyene. Kizobuza ko tuvuga ko ivyo bintu vyahagarariye hanahana, uwo nawe azoba yemereye uwo murenge yataboneka, twe tuzovuga uwo tubona, n'abazovuga igituma vyabaye gutyo. Nta yindi mforo dufise, nta wundi buhinga atari kuvuga ati ububasha n'ubwanana nta bukozi, ntitubone igituma tubisubiramo inshuro nyinshi tutarambigwa rwose. Kangahe tube tuvyamamaza bateye bagiye bati finalma ivyomeruko. Turazi neza yuko twarasheje nuko yaje no ngaho bya twarase ni DH, umuntu yumva nzo ko navuze ntiyaranse kumpeba, yaransanze mu mpimba ndahimbago. Urumva rero nkugira nkubwira ibintu nk'ivyo kandi arazi ko ntabesha. N'abandi dusangiye amashirahamwe akora muri ibi byatekazi na muntu yazote batuje hamwe tugira inguvu kuye kwibikere tuvuge tuti kumwe mwese mwahora mubigira ni ari muzoheza mubisubira gutyo. Uwo atagombye guca mu mategeko kwigiza ibintu yumve ko yamaze kumenyekana, ateshwa ate atekazi na muntu gasubire kubahirizwa. Turazi ko bigoye ko kaba ijana kwijana, mugabo hariho ibintu by'ibanze bidashobora gusubira inyuma. Twibaza mbere nuko tumaze gushaka ku ntambwe naho biruko suko vyamye. Hari bikigoranye vyinshi, mugabo hariho nibindi tubara yuko mengo biriko birafatise mu nziza. Ishami yitwa formation pour le développement. Umuntu atize ataronsi ivyigwa mu bintu nka byose by'ubuzima ndashaka gutera imbere. So kwigisha abantu, tubigisha iterambere, tubigisha amategeko, bahari n'amategeko bazi
hari amategeko menshi ari mu butiruware kandi meza bw'abantu batazi. Dufate nk'ibi byo ku banyororo by'amaturazime, abantu benshi barafungwa n'ibintu batazi ibyo ari byo. Twifuza rero ko tutegekanya mbega no vyita gukinga ibyaha biba byinshi biba ko byo amategeko yo kwigishwa abantu bakamenya ico batinya, akamenya ati uteruye ikarazi ko riturira ucuta hasi. Nibamenya amategeko atari make ajanye n'ivyaha, twibaza yuko amategeko azotuma amenyekanye ibyaha biba biki. Cya kabiri, dushaka gufasha wowe wese rindi tegeko arimenya atarimenya, tuza ko yofatwa nk'umuntu, akafatwa ku mutahe, agafatwa aje imbere y'ubutungane. Nivyo turiko turondera kumvisha abantu, twumvishe n'abatwara, twumvishe mu gipolisi n'ahandi mu nyamiramabi ko bofata abantu nk'abantu. Bizotugora turabizi, mugabo umuntu azogerageza avyigishe n'ubuhinga n'ubuduhendahenda, kuko urabona urwemero rurakeba, mugabo umuntu umubwije ukuri ukamwereka uti yamara umuntu yatabagaye gutya uri umutegetsi waravyize mu gipolisi, vyakumvikana iyo usanga yakubiswe n'umunyagihugu atazi ivyo ari byo. Mugabo nka wewe gufata umuntu gutya kandi umuntu akuze ahanwa n'itegeko, adakubitwa amakofa, adakubitwa inkoni, umuntu akuze arafatwa nk'umuntu akajanwa iyo amategeko ari yahanigwa. Tushaka rero kwigisha ivyo, hama ubuzoba byaciki tumube hafi, tumufashe kuva agifatwa mbere y'ubutungane, tumuherekeze, turonse uburyo tumuronse umwavoka n'amategeko arabivuga ko atahura atagira umushinwamanza. Nivyaba ngombwa tumufashe kumenya urubanza yaciriwe hakiri kare. Mwari muzi yuko abanyororo babiri basangiye dose, umwe amenyesha urubanza uri ntarumenyeshwa, ugiye kumumenyesha w'umugerefiye kubera ko atamutumye neza, cyo ni Kirundi, atamutumye neza muburanye, aca ashira we wenyene, bo bita umushumi wiwe, tuvuga abantu basangiye umushumi abohewe hamwe. Umwe atavuze neza Ikirundi, dosiye yiwe isigara muri parake ntayimenyeshwa. Birababaza rero, twifuza yuko twofasha ku buryo amadosiye imanza abantu baciriwe zobashikira mu kiringo kitoba kirenza niburi iminsi 5 canke 10. Tuzobikora gute? Twibaza yuko tuba turondera gufashanya n'ubushikiranganje bw'ubutungane ku buryo twabishobora, tuzofasha kuri parake tukumvikana umunsi kujana umugerefiye kumenyesha imanza zaciwe cyangwa ibihano baciriwe ku mpimba cyane cyane, niho hakunda kugorana, kuko nka muri meri hari abantu benshi cyane kandi bagamana impimba ni grande instance zitatu zaha muri meri na kuri za peri zitatu. Aho twibaza yuko twoshobora gufasha ku buryo umunyororo amenya n'ingoga urubanza yaciwe canke igihano yaciriwe, mufashe kunguruza hakiri kare canke arushimye akamenya ko yatunganirijwe. Je vais vous présenter les réalisations en commençant par la création, les objectifs et les défis qui se trouvent devant l'association et qu'il faut relever. Les ressources. Tumaze kumva amashirahamwe menshi, hari amashirahamwe menshi twagiyemo, ariko muri iri shirahamwe akabirya mbonamwo kandi karimwo nako kiterambere. Agateka kazina muntu nkuko mwabivuze, umuntu hararinzara akazinduka, inzigo n'amashirahamwe make avuga iby'agateka kazina muntu akibuka n'ibyo munda.